bakunzi ba The SYB Show, ni Steven Raphael. Uno munsi tukaba turi kumwe n'umwe mu barundi basanzwe baba muri Australia, nkuko tuvuga muri The SYB Show ko SYB Show ihari ku bwa Burundian community aho tuva tukagera. Mushinga ntaye turaguhaye kaze, mbe mwa muri bande, tuvuze ko ari muri Australia nini, mwitwa bande, muri hehe? Murakoze cyane ku mazina kubatanze, je banyita Leonard Nyandwi, ariko benshi hano mu Bongereza bamenyereye ngo ni Leonard Nyandwi. Nkaba ntuye muri Australia mu ntara yitwa Victoria, city akaba yitwa Melbourne. Okay, kaze cyane muri The SYB Show. Kubera kuno munsi urabona turi kure amasaha atandukanye, ariko mwoba mwiyumvisemo ko mushobora guteramana cyangwa mushobora kuganira na The SYB Show nagaseke nyabaki mudufitiye. Twabonye twifuje uko mu migambi y'abarundi bashobora kuja hamwe bakarangura ko twoshira muri bimwe ahagaragara mu batabizi bakamenya imigambi iba ihari, kuko hari usanga batamenya ibirenga hirya no hino. Kumbure biciye hano abantu bamwe bakamenya ibirengana. Basha kaze cyane muri isanze, ni ikiganiro murakoze. Yes, gitanga kanya ku bikorwa byiza bikorwa n'abarundi, kuko urazi kenshi usanga abarundi iyo turiko turavuga twivuga nabi aho turi hose. Mugabo nka The SYB Show turanezerwa cyane no kumva ibikorwa byiza biba bikorwa n'abarundi aho tuva tukagera. Ubwo rero ni ikihe kintu cyangwa nibihe bikorwa mwoba mukora mushaka ko abantu benshi bamenya? Ubwa mbere icyo nobwira abanyumva n'abarundi bageze banje nuko twagiye hamwe nk'abantu b'abarundi, habaho ishirika ryitwa Great Lakes Agency for Peace and Development, mu mfunyafunya ari AGAPED. Tukaba dufite intumbero yo gufatana mu nda mu bihugu byavuye hariya muri Afurika by'ibihugu bigari. Uriyoboye ku rwego rw'intara y'igihugu mu gihugu ni yitwa Emmanuel Musoni. Hanyuma nanje nkaba ndariyoboye mu ntara ya Victoria. Mu ntara ya Victoria nkaba nserukira, nkaba arije rego kugira consultation n'abantu bifuza kumenya makuru yo kuja kuba mu bijiji, kuko twabonye ntaguciriyemo ivyo mukora aha warutanga kuvuga ati abaja abagenda kuba uri Burundi wumva ngo ni ruguru, abaza kuba bava mu bisagara bagenda kuba hirya y'ibisagara. Ni abagomba kuvuga ati mbo jewe sinakuriye mu gisagara, namenyereye kuba ahantu nshobora kwirimira utwanje ndiye n'amaboko. Na cyane muri bino bihugu usanga aho tubaye abantu benshi bimwe batakora n'ubuzi badakora n'amasiporo, ariko yaronse ako kanya ko kuvuga ati arashobora kwirimira aharonse harima, ashobora kuba ariko ranonora n'imitsi. Urumva yamahera yotanze ngo agiye mu majimu akaba arabika umuryango. Wewe rero bishike ubu turiko turavugana ko utakiva mu bisagara na woba umaze kuba uba hiyo nyene? Jewe kubera ari je ndongo yabandi nagombye kuba kwisonga ya mbere yo kureka abandi karorero, no gumuhimiriza abandi nawe ibikorwa horabe urahamagara utabikora. Ko byabaye ngombwa nanje ko nimuka ndababera karorero. Ncamake naramaze kwimukira ahantu hashoboye kubonekana ahantu hitwa Hamilton, ni nyuma gato y'igisagara ca Melbourne. Okay, none uri kuraraba nka wewe bibonekana ko mbe umaze imyaka ingana gute muri Australia? Muri Australia ndahamaze imyaka 8. Okay, uri kuraraba nko mu myaka 8 ndibaza warabaye mu gisagara. Uri kuraraba itandukaniro yo mu gisagara wa wimutse uvamwo ugenda hirya y'igisagara nirihe? Itandukaniro rahare rinini. Mu gisagara twamenye kwamfashe kwanza nk'abantu hano bari muri Australia kuronka ubuzi biragoye. Mbo mu gisagara nenda habaye imyaka 8. Ubwa mbere n'ahantu hagoye irerera, na cyane ugomba kurera abana mu mico yacu kama, mu buryo twarezwe natwe. Usanga mu gisagara hakoreka ibintu byinshi bisamaza abana, ariko ugeranije na hano tutuye
usanga ata bintu byinshi bisamaza abana bihari, usanga umwana ashobora kuja ku murongo mu buryo bw'indero ukamwigisha n'imico kama y'abasokuru. Okay, numva bimeze neza. Ubwo rero uti mugerageza gufasha nk'abantu biba bibonekana ko bashaka kuva mu gisagara bagenda kuba hirya y'igisagara. Mu byo mukora hanini mu gihe umuntu yoba akiri mu gisagara ajya hiyo nibihe mu mufasha atarashika hiyo muba? Mu byo tumufasha kuko dukorana na leta iyo bita amakomine mu Kirundi, dukorana na leta ya komine n'andi mashirahamwe atandukanye. Rero icyo dukora turategura ingendo ku bantu bifuza kuza kuharaba bakaza kuratira ijisho. Arumva turorganiza umuntu, tugategura imyanya, tugategura uburyo bwo bakira ibintu mwe n'ibyo uburaro, kuko abantu bashobora kuza ngo basubira babifuza, harimo abaza bagasubira muga n'abandi bacagomba kurara. Rero ibyo byose turabitegura, hanyuma tukaba tutegura n'uburyo abantu bashobora kuronka ubuzima mu gihe baba bimutse, mbega umuryango wimutse bashobora kuronka ubuzi gute. Rero tutegura tugira ama connection, tukabaronderera, tukabahuza n'abantu bashobora kubaha ubuzi, ibintu mwe n'ibyo. Kandi tugira ama negotiation, biganira n'abantu bafise ama parcelle manini cyangwa iyo twita amatongo. Usanga bafise amatongo manini cyane, no usanga bafise nk'amaheka ibihumbi, amaheka amajana. Rero nk'abo harimo abiyemera kwitanga bakavuga ati nze ndashobora gutanga kurima. Mbona niyo mpamvu ubona bamwe nka jewe namaze kwashika n'indi miryango amaze kwashika, twabaye mu isonga ya mbere ko ati reka twereka abandi bataraza akarorero, dufata isuka tuza gushira intuze isuka hasi, dutangura akarorero ko dutanga akarorero ko kurima. Ego ndiko ndaraba ku mafoto biraboneka kumengo mwari ahantu hari ibigori, hari n'ibindi. Ubwo nyene biraboneka nyene ko umwuga wo kurima canke kurima mwabibandanije nyene atankomanzi. Mbe mukoresha murima mukoresheje ikirimo ca kijambere canke mukora nk'abiriya by'iwacu hariya kubera ari hirya y'igisagara? Mu kurima turi burayi kenshi, urumva tumaze kugira turarimisha imashini mu camake. Hanyuma mu gutera twateze amaboko, ntituratera imbere cyane, turacatangura. kandi twako turaraba yuko n'ivyimburwa byaho byohamera, na cyane cyane biga vyimburwa by'iwacu by'ikirundi cyangwa by'ikinyafrika. Rero twari kwabaye turakora akantu gatoyi, niho twateye ibiharage n'ibigori. Ngira horaraba ku mafoto urabona yuko uburyo biyagayaga, kandi aho nta mboreye twakoresheje ari ntabire. Aho hantu rero ngira hameze neza, nivu ryaho kama rimeze akarere kaho kameze nka kujya kiwacu muri Afrika, haracyari ubutaka bwaho buracamera. Okay, none hari hirya ko nabonye umenga ivyatsi birumye, mugabo aha mwarimye ukamenga haratotahaye, bigenda gute? Muravomera, byifashe gute? Turavomera aho ni kubera ari mu gihe ivyatsi igihe byuma. Ariko aho handi twateye turavomera gusa. Urumva haracyariho ivyo twita akagorane gato k'amazi, ariko ako nako kariko karakemurwa n'abene ubutaka, bakoraraba uburyo bufasha mu gutanga uburyo abantu bashobora kuronka amazi akwiye kugira baze baravomera ibiterwa. Ariko kandi nk'umuntu avuga ati kubera dufise ibihe bigenda birahindagurika, ni mu bihe by'imbeho, ino mu kizungu bavyita ngo ni winter, usanga mutakine kuvomera cyane, muce mutera bige biterwa abantu bacu bamenye kurya. Rero kandi nkaboneraho no gutera kamo ku barundi banyumviriza kuri no saha, ni byiza bakijukira ibintu byo kurima, kuko iyo urimye uginge zitarimo imiti ya kijambere uba uri ukoresha ntabire kama. Yes. Ego. Okay, none dufate nkaho muza mwarashitse, watubwiye kubijanye n'ubuzi, watubwiye kurera neza ku bintu bijanye n'amazu ku bantu tuba hanze, abantu bose baba haba muri Amerika, haba muri mu bindi bihugu. Yo uri kurabaza wumva ikintu bijanye n'amazu ko kibaki akitoroshe. Hiyo ibintu bijanye n'inzu ziba zizimbutse, bica bigenda gute ko ari hanze y'igisagara?
ugereranije nubwo ari hanze y'igisagara uravye uburyo hateguwe nk'ahandi hantu hose nta tandukaniro gusa rinini rihari, gusa itandukaniro nuko nyene urumva igisagara n'igisagara hanyuma n'inyuma y'igisagara ariko uravye uburyo hubatse cyo kimwe n'ibindi bisagara. Ikibazo nsubiye ku kibazo ca warumbajije, amazu arahari ugereranije uburyo ku bagomba kugura canke ku bagomba gukota, ugereranije amahera bari hamwe mu gisagara twahora tubamwo n'amahera boriha hano, usanga nk'umuryango wuyunguka byinshi cyane gusumba aho bari batuye mu gisagara. Nk'akarorero no kubwira yuko aho namba mu gisagara ugereranije amahera umuntu yari ku kwezi na hano, usanga abantu nk'akarorero asevinze ko nk'amahera 500 canke 400, urumva kira kwezi ugenda urasagura mu mahera waho bika 400, urasanga agukoresha ikindi kintu mu muryango ugatera imbere mu buryo umwe n'ubwo. None urabona abarundi iki kiganiro canke ibi tuganiye birashobora kuzobonwa n'abantu bamwe ndetse ugasanga bibona bari mu gihugu. Nk'umuntu ari mu gihugu hari abantu bararima babeshejeho n'uburimyi, akazumva nawe uri mu bihugu vyateye imbere uri kurahamagarira abandi bantu kujya kurima, ntiyotangara kubera iki wumva canke wiyumvisemo ko vyogenda gutyo, wo mubwira gute nk'uwo vyumva gatangara? Nibaza yuko nk'umuntu yonyumva ari mu Burundi canke muri bige bihugu by'akarere kiwacu atakwiye gutangara, kubera isi ni imwe haba no twaje mu bihugu by'Iburayi twaje twibaza ngo kumbure ngo bajya bicaye, ariko abantu barakorangira nibyo wibonera amasaha menshi ahera abantu bari hanze, rero kandi bakora ibikorwa bitandukanye. Rero no kurima ni mu bimwe bikorwa abantu bakora. Rero nobwira yuko wonyumva wese atotangara, kuko nibaza yuko n'abazungu ababene data babeshirweho no kurima, kuko ibyo ari byo byose ngiye tugeza ari byo byose zirarimwa, none tubaze ko zirimwa n'abandi. Ego ku Barundi ntitumenyereye kubirima, ariko urumva natwe turansa ko nakaryo keza kandi ukaza twigisha n'ababene data kuko batamenyeye kurima vy'imico kama, ariko twebwe urumva twaba tugiye gukora ingezi iwacu mu by'imico kama kandi zitarimwo imiti zitavyibusha abantu cyane nk'uko izindi twigeze usanga zirimo imiti zo kuvyibusha abantu. Wavuze ko ari association bibonekana ko imaze kuba iri muri Australia hose, wewe ukaba uri mu ico gisata cyo muri Victoria. None umuntu ashobora kuba yipfuza ko yoja mu iryo shira hamwe akaba ataba hiyo muba, asabwa iki? Hari amafaranga ashobora kuriha cyangwa amadolari ariha kugira ngo abo munywanyi bigenda gute? Ko ugomba kuronka amakuru menshi agiye ku mpamya canke ku binga bwa none internet, arashobora kuhandikamwo Grapede International, kuko ni dukorera kuri level international kandi ni dukora mu bikorwa byo kuzanye gutwara abantu mu cyaro n'abantu kubashira hamwe imiryango canke kwakira abantu bagishitse muri bino bihugu. Urumva ni gufasha ibintu ingorane mu ngo, abafite ibibazo bimwe n'ibyo tukagerageza kubashira hamwe, kuko na cyane ntitwagombye yuko ibibazo byacu ababene data babera aribo boza ko tutaturira ibibazo byacu, kuko niba bazi imico yacu twakuriyemo. Niyo mpamvu twagombye ntitugarukira gusa kuri ibyo gusa, tugarukira ni muri Afrika iwacu gufasha aho dushoboye mu buryo dushoboye kwagura canke kuzana amahoro mu birere duturukamo. Urumva ni Great Lakes Agency for Peace and Development, urumva ni kurondera amahoro aho bishoboka no kwagura akarere canke gushira hamwe ubumwe. None urumva ko mukora mwisunze aho twaje tuva, mutibagiye cyangwa tutibagiye imico harimo n'imfungurwa n'ibindi. None mwoba mumaze kujya gukorera hanze ya Australia canke muracyakoreraho kujya hanze muzojayo mu kindi gihe canke mu migambi y'imbere? Hanze turafite connection muga ntiraguka, ariko turifuza ko twoyagura cyane. Baracariho abantu bake baraca mu bihugu duturukamwo bakiraba yuko twoza turakorana mu bikomeye, ariko ubu turacakorera cyane hano, kuko nitwashoka tuza kuzimya inzu y'uwundi iyacu kicakumura. turacarindiye ibyacu tumaye tubyagure cyane, hanyuma tuze tubone gufasha n'ibindi abo hanze. Ariko nk'abantu
bacu bari mu bihugu byacu by'ibihugu bigari turagerageza kubavugira muri bino bihugu dutuyemo tukaraba ko amaleta dutuyemo yogerageza hari icyo bufasha okay bwo kuzana amahoro cyangwa mu buryo bwo kubafasha mu buryo butandukanye. Okay, ndumva ko ari igikorwa cyiza. Ugiye mu bihugu bitandukanye nk'aho mwe muri Australia, aho jewe mba muri Amerika, turabarundi turi benshi. Hari ibibazo bikunda kuba rimwe na rimwe mu community yacu menga ibintu ntibigenda neza. Nubwo ntukubaza ngo bimeze gute ko ndazi ko abarundi tumeze cyo kimwe, tugifashe cyo kimwe. Nikiye kintu ushobora kubwira abo ari nk'abarongozi mu community aho bari hose bashobora kuzobona kino kiganiro cyangwa bazobona ino video canke ibituganiriye, nikiye kintu ubabwira ko uri kuraraba ayandi community usanga akorera hamwe mugasanga yateye imbere ageze kure cyangwa agera kure. Nikiye kintu wo tubwira nk'abarundi? Icyo novuga gushika kuri no saha ntera kamo cyane cyane abayobozi bungirije abandi mu buryo bwo kuyobora ama community yacu y'abarundi cyane y'abarundi. Ubivuze nkuko nanjye maranda bivuga community zacu z'abarundi ntizikunze gutera imbere. Nkunze kwibaza ibibazo cyane ni kubera iki, ariko ugiye kuraba benshi cyane cyane nk'abayobozi babijamwe baronderamo inyungu bibaza yuko bagiye kuyora amafaranga, ariko nohamagara umuntu ari we wese kuja muri komite akayobora komite abikunze atarondera inyungu z'umuntu umwe, arondera inyungu z'abayoboye zako abayoboye botera imbere. Kuko ravye nk'akarorero ababene data twari hanze hano cyangwa bava mu bindi bihugu cyangwa bya Afrika, ibindi bihugu byo muri Afrika nk'abarabo nk'akarorero cyangwa abava mu Aziya, usanga bashira hamwe cyangwa abashinwa usanga bashira hamwe cyangwa bagafatanya cyangwa abavietnam nk'aha iwacu ntaguciriyemo. Hariho abavietnamizi barafise na televiziyo yabo, urumva hari nibarabara ugenda ugasanga nyene ryanditse ko ivyandiko vyabo aba Chinese n'abavietnamizi. Nayo mpamvu natwe nk'abarundi kwa dukwiye gukuramwo twinjiweho n'umutima w'inzigo, amacakubiri, ibyo kwa dukwiye kubirengera tukamenya yuko twese turi abantu bamwe, turi abarundi. Rero ikindi kintu kagiye gutuma amakomite adatera imbere, amakommunity yacu bagiye kuyashiramo ibintu bya ntara, ariko abantu bose bakibagira yuko intara yari yose wowe uvamwo iyo ntara iri mu gihugu cy'u Burundi. Rero kandi umuntu wari wese intara avamwo siwe bigombye kwavukirayo cyangwa siwe yagombye ko abavyeyi biwe bavukirayo. Urumva ni intara mu ntara imwe zigize Burundi. Rero kwa dukwiye gufatana mu nda, tutaravye intara umuntu avamwo, tutaravye ubwoko, tutaravye akarere avamwo, tutaravye amashuri afise, tutaravye ukware, tugashirana hamwe. Kuko ngo nakare ngo bumwe bushira abarundi no bavuze ngo isorosoro riserokaranira ubwami. Rero ndibaza yuko uwo ari we wese azanye ingufu ziwe akatukazishiramwe n'abandi, usanga tuteye imbere. Natwe aba bazungu tukabereka yuko ari cyo dushoboye, kuko abana bazungu kenshi bakunze kwibaza yuko tudashoboye, ariko nkunze kubona yuko abarundi turashoboye, ariko turacyabuze ubumwe. Kandi uri kuraraba mu bantu beza bo kwisi, je nkunda kuvuga ko ugiye kuraba abantu beza, iyo mvuze beza simuvuga ngo akaranga, abantu bafise umutima mwiza, abantu bubaha, abantu bagira abarundi turimwo. Ico kintu twogishima Imana, kuko ugiye mu bantu babi kwisi nyene ukavuga ati baba guide, twebwe mu barundi ibyo nta birine, ibyo niturimwo. Nanje mbabazwa cyane ntangara n'ukuntu nyene usanga rimwe na rimwe bigorana. Urumva kandi tugize n'amahirwe abarundi ugiye kuraba nk'u Burundi, fate ku Burundi abantu benshi, abanyagihugu benshi kwijana usanga nka 97 kwijana n'abakirisu, n'abantu binjira mu mashengero, n'abantu bazi Imana. None kubera ko tutorengera ivyo, tukarengera amacakubiri, tukarengera ibyo kwankana, tukaja hamwe n'abandi bantu tugafatana mu nda kugira dutere imbere. Kuko ngo mu Kirundi no bavuze ngo nyamwigenda ko ntari imbere impeshi, ntidushobora gutera imbere. Nta na kimwe abantu bene data twabajemo ntidushobora kubinjiramo neza tudafatanye mu nda, tudafashe umwe ngo tumushigikire, ntidushobora kubinjiramo neza. Gaba kubera abashinwa, ntazakareko ku bashinwa, kubera bamaze kubinjiramo neza cyane, kubera bo bafatana mu nda. Agomba batavuga icyongereza, uno munsi arava mu Bushinwa agashika hano, ashika ronka akazi agakora muri bene waba bashinwa. Cyangwa ugasanga amarerero y'abantu bakuze
abamaze gushika mu zabukuru usanga menshi ari abahindi abashinwa abaki ariko twebwe abarundi ukasanga twabuze n'abaduserukira bavuga ati turitanze tugomba dukore kino kintu n'uwitanga bamuca intege bakamubwira ati ivyo ntibishoboka ariko kandi ari ibintu byashoboka nta kintu kimwe kidashoboka kwisi. Okay, uvuze ikijanye n'abarundi gusenga turasenga mugabo niyo duhuriye mu masengero usanga ndetse ariyo hanaturuka ni ngorane zo bazituma mu ma community bitagenda neza. Ico cyo ntubona ko ari ngorane turasenga mugabo usanga bigoye. Iyo ni ngorane nakunze kuba nkurikirana mu biganiro bimwe mwakoze hari umugabo mwakoranye ikiganiro yavuze ati abantu benshi ubu ntitukurikira Yesu yavuze ati ngo twambare tugere mu kirenge muciwe ariko ugiye kuraba abantu bubu hamwe mparanda biraba nkumikwa handi nkatwenga handi nkatangana no nkibaza ko turondera ko turondera Imana imwe ijuru rimwe twahorera mu masengero tukankana ugasanga amasengero ariko yigabagura mbega iryo juru turondere n'ijuru ryahehe twankana ugiye gusoma mu byera by'Imana havuga yuko uwanka mwene wabo wundi n'umwicanyi n'iryo juru ryo kuvuga ati uzojamwo runaka umwanka nibwo abagutumiye mu ishengero asengamwo udashobora kujamwo canke mbega iyo ni Bibiliya ivuga yuko mudakwiye kuja hamwe na mwene wanyu. Rero abantu dukwiye kwisubirako tukarengera ibintu bimwe cyane twiriko ko dusenga tukaraba ibyo bintu byose byotuma tutandukanye kuko tukuraba neza satani ntabera tuvogereye cyane kuko nimba usenga naje nkabasenga nibaza yuko twari dukwiye gusenyera ku mugozi umwe kuko no munsi jewe na wewe Rafael twasenga hamwe ariko ugasanga twitandukanije ugiye gusenga iwawe naje ngumya iwanje ariko ugasanga imico yose ibyo ukora naje ibyo nkora ni bibi numva twobuzwa n'iki birasa kubuzwa n'iki kuja hamwe. Rero no hamagarira abantu bayoboye abandi mu mashengero natwe nyene twitwa yuko duserukira abandi tukaraba uburyo dukwiye kurengera amacakubiri kuko tudahendanye tumaze kuba twigabaguye ayo n'amacakubiri none abanyamacakubiri ko ataduza mu ijuru urumva tutari turatakaje umwanya. Ni ibibazo cyane ubwo kweri reka tubashimire cyane ku kanya duhaye no kubona ko nka SY Bishop dushobora kuba twogira icyo dutereye mu byo muriko murakora. Ikibazo cya nyuma nka The SY Bishop watubonye kuhinga bwa none uripfuza ko dukora iki gikorwa cyawe nikihe kintu wotubwira nikihe kintu woduhanura mbe The SY Bishop woduha intererano nyabaki haba mu byiyumviro kuko ndazi ko wabonye ko twakora igikorwa kubera wabonye ko tugishoboye nk'intererano yawe wotubwira iki? Icyo novuga bwa mbere nuko mufise n'ikivugo cyiza cyane cyaranshimishije ngo abarundi turashoboye. Icyo kivugo kiranezereye ari umurundi wese ahari acumvise yuko abarundi turashoboye. Rero gusa icyo novuga ntera kamo ku murundi wari we wese nta uzo gushimira umugeni utamwishimiye wewe nyene. Rero nakwibaza yuko bwa mbere twomaya gushima ibikorwa na bene wacu b'abarundi nk'akarorero SY Bishop iganira igerageza kwerekana yuko gushira abarundi bwa mbere ni gushira abarundi hamwe ni uburyo bwo kubazana hamwe tutaravye raba nk'ubu tuko turakora kiganiro akarere katugabuye ni karere kanini cyane ariko urabona yuko tugerageza kuzana abarundi hamwe mu buryo bwo kuzana abarundi hamwe bakamenya ibiko birabera hirya no hino. Urumva yuko icyo no babwira nuko mwokomeza uko ariko kandi muri ibyo bikorwa mukora harimo benshi baje baca intege ariko nuko no babwira yuko mukomeze uwo mutima ibyo byiyumviro mwasize hamwe yuko mukeneye kumenyekanisha mugatera kama abarundi hanyuma ku bindi navyo ntawuvuka rimwe ngo yuzure ingobyi ibintu bizogenda biramera neza buhoro ko iminsi izogenda iragenda kuko ndibaza yuko uno munsi ko intambwe mugeze ko siyo mwatanguriye kurumva ibintu bigenda baratera imbere no baburamisha mvuga yuko ati mukomere ku muheto hanyuma ni kugerageza nyene mugira ibiganiro abarundi tuvibuzimu tujibuntu tujijuke ni kujijuka tukitabira ibikorwa by'abarundi bene wacu nta kintu kizotuma dutera imbere atari gufata abarundi bene wacu mu mugongo. Basha komera nshuti yanje murakoze cyane kuba mwaduhaye akanya hama ibisigaye navyo
tuzoba dusubira ikindi gihe buriya ikidahura n'imisozi uno munsi tuvuganye kuri telefone mugabo hari igihe uzosanga umunsi umwe turisanze turi kumwe abantu bakabona video bakagira gute ndemera je byose ko bishoboka nuko murakoze namwe ego murakoze namwe ndashimira cyane wa SYUB show mukomere cyane. All right, thank you so much, murakoze mugira ibihe byiza. Okay namwe.